teach you 5 words that will make it easier to engage people. When we break up into groups today, you will get a band. It's a colorful band. All of these colors will represent one word of the Bible. So you're going to wear this band around your wrist. So before you go out, you're going to break up into your little team. And you're going to pray and ask the Holy Spirit where you should go. And then you're going to go. Nuko ibintu byari bimeze ku ishengero ESDA ryo mu Kinama. Aha rero hakaba ari mu ntumbero yo gutegura igikorane cimirije kuzobera ku kibuga aho bita kwa Sebatutsi ku magenekerezo ya ndwi 8 9 muri kuno kwezi. Zero zikaba zari inyigisho zariko zishikirizwa kugira ngo abantu baje gutanga ubutumwa inzu ku nzu. Ibi rero bahavuye babigira kandi ngo vyagenze neza nkuko bamwe bavyigana. Mvuye mu gikorwa kivuga butumwa twariko duha ubutumwa abantu batarihana, twongera tubabwira ko boshobora kwihana. Bacakiriye neza kandi babinezererewe cyane. My name is Noah. Nitwa Noah. And I'm part of Time to Revive. Jewe ndi muri iki gikorwa c'ikanguro. And we're here in Burundi right now. Turi ngaha mu Burundi. We believe the Lord turizera Imana has a window open yuguruye amadirisha yayo over Burundi right now. Imana yuguruye amadirisha yayo ku Burundi. We're calling the country to repent. Rero turiko turahamagarira abantu baba mu Burundi kugira ngo bihane and to turn to God. Kugira ngo bahindukirire Imana. Amen. How do you see this work is going, this ministry right now of preaching? I think we're in very unique times. Whether you're in America, Europe, or Africa, we need a move of God. We have to repent and turn to Him. So the people whom you are talking to, how are they receiving the word of God? Well, I tell you, the word of God never comes back void. I've talked to people today that have received it. I just saw a young man get baptized over here. But then I just saw 2 people or 3 people turn away because they don't want it. And that's how the word of God is. Sometimes it falls on good soil, and sometimes it doesn't. But we're called to deliver the good news. Is there in Europe countries, in those developed countries, the way they receive compared to Burundi in Africa? How do people receive the same way the gospel of Christ? Yeah, for America and Africa, I think the very thing that Africa... I'm sorry, go ahead. Muri America no muri Africa. I think the very thing that Africa needs and wants is what America has. And the very thing America wants, Africa has. For one purpose. And it's for Jesus. We need God back in our lives. We need to repent and turn to Him. And that's our message here. To repent and turn to Him. Tuvuye mu gikorwa c'ikanguro aho twako dukangurira abantu kwihana no kwakira umwami Yesu Kristo. Twe nkaho twaciye nukuri vyatworoheye cyane ahubwo twasanze abantu bari bavyipfuza cyane gose. Nitwa Ndayisaba Yves, yego nkaba ndi ku isengero Semek, tukaba ndi mu mvuga butumwa,
hama igikorwa tuvuyemo kivuga ubutumwa cyagenze neza kandi ahubwo abantu babaye utuntu twabahaye tuntu duke bari bafise inyota ari benshi cyane kuko benshi bavyakiriye bahimbawe hariho benshi basengewe imitwaro batabawe kandi benshi batubaza ahantu basengera yego barifuza ko twosubira tukabagendera yego. Nitwa Apotre Harerimana Tarsis nkaba ndongoye ishengero umutsima w'ubugingo muri kino gikorwa ndi icegera representant legal suppléant wirishira hamwe gitwa igihe cy'ikanguro time to revive. Turiko tugendera urugo ku rugo nyuma yaho duhejeje guhura n'abakozi b'Imana benshi bashika 1000 muri kino kibanza bamaze guhabwa ubutumwa bwiza mu nyigisho mu ijambo ry'Imana nabo baciye barungikwa kuja kuvuga ubwo butumwa bwiza ku muntu kuko bisanzwe biri mu ibwirizwa rikuru aho Yesu bwiwe yabwiye abigishwa biwe ngo nibagende mu mahanga yose bahindure abantu kuba abigishwa ba Kristo. Nico gikorwa bariko bakora ku rugo ku muntu kugira ngo umuntu wese ashobore guhinduka kuba umwigishwa wa Yesu Kristo. Umusaruro ni uri kugenda neza kuko icambere nuko abantu babwigwa ubutumwa bwiza hanyuma abantu bakizera Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo. Umusaruro rero wa mbere ni igikorwa cy'umutima aho umuntu afata ingingo ku giti ciwe hari nibiba bigoye kuboneka uwo mwanya kuko ni igikorwa cyo kwizera ariko gishikana umuntu kuguhinduka no kuba umwigishwa wa Kristo. Ibi bikorwa byatunganijwe n'ishira hamwe igihe cy'ikanguro rifadikanije n'inani zitandukanye zikorera muri kino gisagara cya Bujumbura, no kuvuga urunani rukorera hano muri komine ya Ntahangwa n'urunani rukorera muri komine ya Muha
n'urunani rukorera muri komine ya Kabezi.